Murakoze, je nitwa Leandre Ndayizeye, nkaba ndongoye ishirahamwe FEBUTRA, ni Fédération Burundaise des Travailleurs du secteur agroalimentaire. Nkaba ndi chargé d'études et recherche muri COSIBU, ni membre du bureau exécutif. COSIBU ni Confédération des syndicats du Burundi. Bon, nk'abandi ndashima aka kanya kabonetse kudusigurira ibintu bijanye na budget mu gihugu. Ico nagomba kuvuga bwa nuko budget y'igihugu ari ituma igihugu gitera imbere canke gisubira inyuma. Ni naco gituma ikintu ca mbere je nagira nsabe les priorités budgétaires kugira zibe déterminer nuko abantu baba bazi ajya amadokima yose mwadusiguriye ingene akora n'ingene ibintu nk'ibyo niho uca usanga wargimansa ibintu neza, ibintu byumvikana neza, nayo ahandi urashobora kuvuga ikintu ugasanga kirabaye ntoye kubera kenshi utabuze iyo processus nyene. Nico gituma nca nsaba mbega iyi vision 2040 2060 aha mwibaza ko twese tuyizi, kugira rero dushobore kuzoyishikako nuko twese tuyimenya. Ni naco gituma je nshimiye Parseme cyane kubona yatuzaniye aba bahinga bakaduha n'aka kanya ko gushikiriza ivyiyumviro. Nkaca mbaza ubwo leta ntiyoshobora kugerageza gufasha amashirahamwe nk'aya nyene mu bikorwa nk'ibi, kuko ahandi birabaho ugasanga barafise direction générale ijejwe gukurikirana amashirahamwe nk'aya ya parcelle, bakongera bakabaha n'uburyo bwo gukora iyo na cyane cyane imigambi yabo ibijanye n'ibifasha igihugu nk'ibi. Nimba n'ukuri bakeneye yuko les priorités ziva mu bantu, nibafasha amashirahamwe nk'aya ashoboye kuzarigisha abantu ivyo bikoresho byose mufise, ashobore kuzarigisha abantu, ashobore no gushobora gutanga ivyumviro mu bihe byose muri elaboration, muri exécution na evaluation. Nibatakio ari kimwe mu byo musavye cyo kogwasi ikibazo. Icya kabiri ni kuvyerekeye amahera aje mu burimi. Turakunda kuvuga ngo 90% de la population ngo vit de l'agriculture. Hari gihe mpora nibaza yuko ijya enquête de conditions de vie des ménages tworaba ibibazo tubaza tukabisubiramo, ariko uravye abanyagihugu mbega amatungo bafise angana gute? Sinzi ko turiko turaraba ko tubaho kubera dufungura canke tubaho kubera amarovina avuye mu kurima. Abanyagihugu nta matungo bagifise, ugaca usanga n'izo financement, kuko nabonye muri budget yuko ari amahera ajayo byerekeye gusubventiona engrais canke ibindi, ugasanga abari bafise akazi ahandi nibo bayafise, nibo bafise amatongo, waje usanga rovini zabaye kibiri, ahembwa mu bushikiranganje, ahembwa mu gisoda canke mu gipolisi canke muri leta en general, mugabo ugaca usanga niwe aja kurima. Ivyo byose nibaza yuko tuzobiraba ari nkamwe tworonka umwanya kugira ntihabe kibiri y'amarundi. Hama ikindi nagomba kuri ico gira ko na recommandation ko ndumva no mwihwezo wawe, gira ko na recommandation gira ngo ije mu byo bisabwa ubwa mbere hoho nibaza yuko hokomeza kirya kintu bita incompatibility mu bikorwa. Hari ibintu mugeze kuvuga ngaha by'ama infrastructure, ibikumba bica by'impact kuri déplacement. Umuntu afite imodoka ya leta biramworohera gushika mu mabarabara mabi, kuko imodoka yibikomeye n'ipfu yaca yikoresha mu mahera ya leta akacaja gukurikirana imirima yiwe. Wa wundi nawe niyo yimbuye wanashaka ari akoresha iyo modoka nyene ugasanga arabishikanye Bujumbura, mugabo wa wundi aranabyimbuye nta n'urusha araso kwishikana Bujumbura ko kubera ya mesure bavuga ngo ibintu bigume mu ntara, waje usanga cya bidandaza amahera make nkiyo, kandi ugasanga niho rishi tagisi ya commune, ubundi nayo korera ipaki y'imodoka idahagarara mu ibarabara igashika yije. Ifo ko haba incompatibility kugira leta ntihahombe, ubwa mbere ihahombera mu bikoresho bya leta bija gukora mu gukora ibindi bintu,
ikahahombera mu matagisi atinjira, ikahahombera nuko uwo mukozi atumwanya ariko yiyumvira ibindi hakwiyumvira akazi jejwe bamuhaye leta yamujeje. Amatagisi niyaboneka uwo mukozi wa leta azohembwa amahera akwiye hanyuma igihugu gitera imbere. Ico kintu nico nagomba gushikiriza. Ikindi nikijanye ijya les enjeux de la vision nziza cyane, l'amélioration du bien-être et la réduction de l'inégalité. Ikintu nakuyemo nk'abaserukira abakozi nagarutse cyane ku kintu cya protection sociale. Hari ibintu by'amapansiyo, ico cyo nkeka ari kibazo. Abantu bemereye ko bazobahemba amahera bahora bahembwa muri leta byaratambuye canke bigeze muri budget byo birimo. Aho rero n'abakozi bari mugabo n'abakozi bikorera utwabo, hariho igico kintu cya réduction de l'inégalité. Bose bakotizamwe mbere n'igihe usanga abo bakora mu mashirahamwe yikorera utwabo aribo bakotiza menshi kurusha abo bakora muri leta. Mbega bo ni bataha nta kuntu hajya amahera baronka leta yosubivasiona, erega birashoboka. Ikintu cerekeye ubushomeri nagira nsabe ubushikiranganje bwose butanze rya politique sectorielle ko bwoza burerekana n'ubuzi bariko barakreya mu byo bajejwe, kuko twarigeze kubibaza ahantu tuba tuti mbega none nk'ubu ubuzi mubona buzobaho bungana gute? Ibyo birafasha mu gutegura akazoza k'igihugu ukagabanya n'ubushomeri. Hanyuma sinogenda ndashimira leta kukungene ubu hariho inzego ishiraho ikazigira na bije zazo. Mugabo kera barakunda gushiraho inzego cyane cyane zizabone gouvernance nk'aya mabrigade anticorruption, aya makomite national de dialogue social, ibiki n'ibiki, mugabo bakazishiraho ata buryo bashizeho muri budget z'uko bazokora, bakazishiraho bisunga amafinancement ava hanze, kandi ibikorwa bakora ari ibikorwa biri priorize kugira bonne gouvernance mu Burundi beho. Nabyo binatuma engagement de leta ikomera, kuko izo nzego zidakoze leta nishobora kuba engage, nta na redevabilité irifise, bakoranye no kumenga n'ibintu bigize byo kubandanya gusa. Nico gituma rero inzego nk'izo zore muziyumvira muri budget kandi baziho uburyo bukwiye. Murakoze.